Hari ibintu nshaka ko tuganira ko sinzi ko ufise umwanya, ariko nubwo utoba ufise umwanya, iyi video yibika hano kugira ngo uzosubire kuyiraba. Mu kuyibika kuco na subscribe na like canke se commentaire kugira ngo umunsi uzogaruka uyisanga iyi video. Ikibazo ca mbere ntangura kubabaza ni ikibazo kivuga giti uzi iki ku bantu bisi? Ibi bintu ngiye kuvuga nutakwisanga byarakubayeko uracari muto cyane. Keep growing, bandanya ukura uracari muto cyane. Ikibazo canje nkuko nakibajije ati uzi iki ku bantu bisi? Ndazi inyishu wayironse, baca ubona bya bintu byose bakuvuga ko bya bintu byose wumva umengo bagukoreye urababaye, ibyo nabwo utavyumviye yake kina pas normal atwa. Reka tuganire kuri aka kantu. Abantu bisi je nararondeye ibintu bitanu fatiye ku musore. Namwe utari umusore video ntikuraba. Ariko kandi warigeze kuba uri umusore ibintu byarigeze kuba bikuraba. Namba ibi bintu ngiye kuvuga atari ivyo. Namba ibintu ngiye kuvuga atari ivyo bitakubayeko. Umpinyuze muri commentaire. Hari ibintu bitanu bidutera ubwoba ku bantu bisi. Ikintu ca mbere, namba kutaragera ku rugero rwo kurongora ariko ndazuzorugeraho. Abantu bisi urarongora ukumva ngo hajya kagiye guteseka, kagiye kubimbwa. Abo n'abantu bisi. Kandi muri babandi nyene baguterera nibo batangura kuvuga ivyo. Babandi bakosha ati zana umugore canke se ja kubaka. Hageze ko wubaka. Hari n'indirimbo zaje ati umeze heka tafuta bwana. Izo n'indirimbo baturirimbiye twebwe abantu tarazana abagore. Lakini mushikane mu rugo. Uramenya neza ko bari abakuririmbiye ze ya ndirimbo atari abakunzi biwawe. Ari ikintu ca kabiri nagiye kwiga ku bantu bisi. Iyo ugumye uri umusore abantu bisi ni noma sana. Uzumva ati karafise amahera ariko kayahiriza mu bakobwa. Bisigura iki? Ngo amahera yawe ntaco afise yo kumarira. Ya namahera yawe wayamariye mu bakobwa ntugifise n'ayamariyaje. Ukamengo murakorana bamwe muri bo n'ababosi bawe baguhemba baraza umusharuro. Ibi bintu umaze kubibona henshi canke se umaze kuvyumva henshi no ku misori itandukanye abagenzi biwanyu bamaze kubibona. Iki kintu ca gatatu ciyumvire ko na wewe uramaze kuburonka amahera ukifuza ko musangira. Namba uri umuntu w'umutima mwiza uramaze kuronka amahera ku buryo wumva umengo wosangira n'umugenzi wawe. Uramaze kuburonka amahera ukifuza ko musangira. Ariko akenshi mu mitima y'abajya abantu bifuza ko musangira. Ntabwo baba batora irya jambo wowe wifuza ko musangira. Mu Kirundi bavuga ati ngo igufa ngo umukirundi bavuga ati ngo ubunyegere buyagira ku igufa. Ariko bo suko babibona. Iyo urose amahera ukifuza ko musangira uzumva batangura kuvuga ngo kashatse katwereke ko gasigaye karonka umushahara ukuze usumba uwacu. Ivyo ni ibintu bitabura mu mihana mu makati. Reka rero nituvuge ko uba ruguru. Aho n'uburozi burajamo. Amahera wabasororeyemo cyangwa se wabacoreyemo urashaka ko yakoresha mu kuyavyaza umusaruro. We bakakuroga ugapfa we ukagenda. Ni atari ku bantu bisi. Abantu bisi urabaramutsa hajya ngo kashatse ko tubona ko kambaye neza. Abo n'abantu bisi. Wareka kubaramutsa abantu bisi kandi ukaragara ngo kigize umusozi udahenuka. Bamwe bakanagucira n'imigani ngo nta wapfuye abimaze. Abandi bakagucira imigani myinshi itandukanye urayizi iyo migani. Abo n'abantu bisi nkomeza kukubwira. Ibintu nindangiza kubikubwira uze kura mu bagenzi ufise uko bameze. Ariko igikuru ijambo nzakurangiriza kuri aka kantu ijambo nzakurangiriza muri kino kiganiro ndashobora kwa yo gufasha nanje rikaba ryaramfashije cyangwa se rikazonamfasha no mu mindi minsi iri imbere. Hari akantu ka gatanu kavuga ngo hari igihe ushobora kuba uri mu bantu ubona ko ikintu cabacanze cyangwa se cabananiye. Namba bimaze kugushikira ubashobora kuba batabikweretse. Ariko kakantu uzokiyumvire ko iri kurasigurira abantu. Ushobora kuri uri mu bantu ko basigurira ku kintu ubona ko cabananiye.
uzi bo bamwe bamwe ibyo biyumvira ko nuba atari wose, bamwe bamwe navuze ko bamwe bamwe biyumvira gute kuri wewe iyo basigurisha ikintu. Abo Usumvya amashuri bavuga ngo kagomba katwereke rero koko twebwe tutize ataco tumaze, canke se ngo kagomba katwereke ko amashuri kize kariko karabyaza umusaruro, ukadusumvya amashuri abona bize canke se wasumbije amashuri. Abo mu ngana y'amashuri nabo canke mwiga hamwe mw'ishure rimwe ngo mw'ishure aronka ubusa, hagira ko asigura ibyo asigura akigira ngangari akishira hejuru. Abo n'abantu bisi. Abantu bisi bavuga ubutandukanye nuko twe tuvuga. Mbega nawe uri umuntu w'isi, imagine kuri wa mugenzi wawe wiyumvira ko usumvya amashuri canke se usumvya ubumenyi, ariko aragusigurira ikintu ugatangura kuvuga ngo urya nta kintu yosigurira. Kubera iki? Why then? Uri mu bantu bisi, uri mu bantu bisi. Ariko abantu bisi ntibagoye kubana, abantu bisi ntibagoye kubana kubera ko muganga iyo atoye ingwara bimworohera kuyivura. Aya majambo ngenda ngirize ko avuga uko, umbe ndakubwira abantu bisi n'umuti, ariko kandi nkuko hariho umuti wica imbeba, hakabaho umuti w'amenyo, hakabaho n'umuti wa malaria. Muri iyo yose iyo umenye yuko ugwaye, umenya umuti ukeneye mu buzima bwawe. Niwiga kumenya umuti ukeneye mu buzima bwawe, uzomenya ko atari umuti wica imbeba nambura imbeba. Uzobimenya ko atari umuti w'amenyo ushaka gukoresha mu gihe ca malaria. Uzomenya kandi ko ari umuti wa malaria ushaka gukoresha mu gihe ugwaye malaria. Abantu bisi twakuze tubasangaho, twabakuriyemo. Bamwe muri bo nabo hari igihe badufata nk'abantu bisi, kandi tuzokoma turi abantu bisi. Ukure ugume uri umwana, usaze uzokwama uri umuntu w'isi. Gikuru ni kumenya umuti ukeneye mu buzima bwawe n'ico ugufasha. Iyo byose bizotuma umenya ko abantu bisi bameze nkawe.